n'aba boss bashobora kuyasohora benshi baratinya kubera bavuga ko bishobora kuba expire kandi byinshi byarabaye expire. Rero ubu novuga nti Imana ishimwe kubera ko abantu batanga kugenda namwe nivyo mubona ubu amaviza arasohoka kandi n'ayari yabaye expire menshi barayasubiyemwo ubu nta kibazo na kimwe. Ego nkaboneraho nakajyo ko kubwira wari wese ariko aranyumviriza yifuza kuja muri Dubai ko nimba afise ubwoba by'ukuri ubu uwo waza wari wese birakunda neza cyane imbere yuko turungika abantu bacu tukamenya ko company tubarungitsemo batagiye kwicara bashike ku kazi nk'abo bagiye mu minsi 2-3 baza batanguye akazi kubera ko tubatuzi aho tubarungitse yego. Niyo company nibaze iri muri zitatu za mbere mu Burundi zifise igiciro kiri hasi cyane kubera ko twebwe nituri babandi barondeye inyungu z'umurengera nko kumengo no kwikurako oya. Utanga service umukiriya ryoherwa atidoga ku buryo nawe avuga ati igiciro cyo kuri kirakwiye. Nk'ubu abenshi turiko turabaka 7 million gusa aho twisunze agatike k'indege kungene kameze byo kure ayo mafaranga ntavuna kubera ko ubu indege murabizi ko zitatangwa gukora zose ariko nizatangwa gukora zose tuzobakomisha bashwakiriya bacu n'abantu bifuza kuja Dubai yamara igiciro cagabanutse hanyuma agaciro tukagabanure ibintu bigende neza dushitse indoto wari wese yifuza kuja kurondera ubuzima Dubai. Okay, tubaramutse cyane tubifuriza amahoro y'Imana nkuko mutubona turi kuri airport aho turi kumwe n'umushefu wa Niban tukomba tumwakire mutubwire cyatumye tuza hano kuri airport mwongere mudondore n'abadukurikana kuri agaciro media. Ego murakoze cyane turamutsa nanje ndabaramukije hanyuma sinibo ndaje muri byinshi akoze ntikamurikwa. Ego icyatumye tuza kuri airport twari duherekeje abakiriya bacu ariko baje Dubai mu bikorwa vya misi yose byo kurondera ubuzima. Ego nibyo twari duherekeje ubu tubipfurije urugendo gwiza n'imigisha muvyo bagiye mwaze bagira baroranigwe. Akabazo kamwe ari abantu benshi harabaye ikibazo kiturutse kuri Iran na Amerika aho Dubai byari byahagaze ku bantu bari bifuza kurondera ubuzima. Eske uno munsi bimeze gute akazi karahari canke aco mwabivugako? Ego murakoze cyane kuri ico kibazo ni kibazo nifuza ko benshi bokimenya bakanaronka umuco kubera ko ukwezi kwa gatatu vy'ukuri no kwezi ibintu bitabimeze neza kubera ko n'amaviza make yasohotse n'amakontra make yasohotse n'aba boss bashobora kuyasohora benshi baratinya kubera bavuga ko bishobora kuba expire kandi byinshi byarabaye expire. Rero ubu novuga nti Imana ishimwe kubera ko abantu batanga kugenda namwe nivyo mubona ubu amaviza arasohoka kandi n'ayari yabaye expire menshi barayasubiyemwo ubu nta kibazo na kimwe. Ego nkaboneraho nakajyo ko kubwira wari wese ariko aranyumviriza yifuza kuja muri Dubai ko nimba afise ubwoba by'ukuri ubu uwo waza wari wese birakunda neza cyane. Ego nkagira ko nsaba ukwihangana kwa benshi kubera ni benshi amaviza yabaye expire haba gucegwa haba muri agence yiwacu cyangwa mu yandi agence no kuri sitwebwe byavuye ko kubakora umwuga wo gutwara abantu Dubai sagasesheshwara muri byo kuri byari bigoye cyane kubera ko ni wari gufata umukire ukunda ngo musohorere visa uzi neza biriko birabayo cyangwa uvuga ngo genda urinde uzi neza biriko birabayo ariko ubu dushima Imana byose bimeze neza. Rero baduhangaze cyane abantu bisa n'ivyatevye batwihangane se twebwe byavuye ko ariko ubu bimeze neza cyane byabo biri ku rutonde. Akandi kabazo nababaza mbega uno munsi nkuko muvuze yuko ubu akazi gahari kabonetse eske uno munsi ibiciro byagumye uko byari bisanzwe biri canke hari ciyongereko? Ego akazi karahari ariko kandi ikintu kimwe abantu bomenya imbere yuko ugenda muri agence cyangwa muri company yari yose usaba ivy'akazi banzwa baze neza company bakorana kufise ivyo bita makotas kubera ko ubu sukubesha benshi amakampani amwe ubuzi bwaragabanutse. Rero bisaba gushishoza neza ku muntu mukorana kuri company mukorana ukamenya ko mbega aba bantu nubwo bagiye ku kazi koko cyangwa bagiye kwicara. Rero ico ni kintu cyo kwitondera kandi na muri company twitondera imbere yuko
turungika abantu bacu tukamenya ko company tubarungitsemo batagiye kwicara bashike ku kazi nk'abo bagiye mu minsi 2-3 bazaba batanguye akazi kubera ko tuba tuzi aho tubarungitse muri sûr yego nije tubarungitsemo wabonye ko kabazo muri mumbajije umunyesho kubera ko karacitse ugeruka nanda babajije ati eske uno munsi niki nakaye karyo canke amba hari abantu bafise ubwoba bwo kuboshika Dubai bakabura akazi eske muri company yanyu bimeze neza bihagaze neza ko umuntu agiye amaze kugenda ko atakabazo yahorana yego neza cyane meze neza akazi karakunda nkuko naremeje kubishura ikindi kandi naremeje nanibagiye kuba ko muco nikijanye n'amafaranga ni bane nibaza ko byukuri niyo company nibaze iri muri zitatu za mbere mu Burundi zifise igiciro kiri hasi cyane kubera ko twebwe nituri babandi barondeye inyungu z'umurengera nkuko mengo no kwikurako oya utanga service umukiriya ryoherwa atidoga ku buryo nawe avuga ati igiciro by'ukuri kirakwiye nk'ubu abenshi turiko turabaka 7 million gusa aho twisunze agatike k'indege kungene kameze by'ukuri ayo mafaranga ntavuna kubera ko ubu indege murabizi ko zitatangwa gukora zose ariko nizatangwa gukora zose tuzobakomisha bashwakiriya bacu n'abantu bifuza kuja Dubai tiyamara igiciro cagabanutse hanyuma agaciro tukagabanure ibintu bigende neza dushitse indoto wari wese yifuza kuja kuronde ubuzima Dubai. Mbega abo murongitse no munsi hoba harimwe amabare bagize ico kibazo bari barasibiye atagiye egome bari barasivye bategerezwa kugenda mu kwa 3 ariko barasivye kubera ico kibazo cahabaye arico gituma nakubwira ntivyadusabwe ko tubanza kugira renew amaviza yabo yose kuyasubiriramo yose kugira ngo bagende n'amaviza ameze neza. Ego kuri bashaka kuvyifuza cyangwa bari bafite ubwoba yuko uno munsi atakazi gahari nabo murabahamagara kugira ngo bagaruke baze kurondera ubuzima n'ukuri no baremesha pe canke bakabaza bari wese cyane bakaza akure airport umunsi bari wese baba bagatereza akajisho bakabona ko ari nyabagendwa ubu inzira ni nyabagendwa wari wese ndamuremesheje by'ukuri ntagire ubwoba bwo kugira bwo kuja Dubai natugane atumbere mu biro muri Nibane aho Bujumbura kuri galeri iriho Avenue Patrice Lumumba niyo dukorera harabana na Star Time inyanza rake ni kuri Rompwe juste kuri galeri Nyanza mu Rumonge ni kuri kwa Almarash kuri station kwa Almarash Ingozi naho ni iruhande ya Bankobo harabana na Bankobo kuri galeri Saint Thomas muri biro numero 16 nimero 16 so naho muri makene dukorera urushaka umuco wose ni karibu cyane no kugabanya amafaranga turashaka kugabanya kuri ico mu gihe twabona bagatike natwe batugabanuye nta kibazo nico ciza cyane ibana mbega abo bitura ari abahungu gusa canke ni bose muri rusange sabahungu gusa nubwo benshi ari abahungu ariko nk'ubu n'abakobwa turiko turabakira turanabakeneye ariko abakobwa baje Dubai ubu nta kibazo na kimwe turabakeneye ariko igitigiri kiba kiri limite nk'ubu dukeneye 10 baje mu byo gukora isuku ni 6 million gusa ego akabazo kanyuma nohereza ko nuko hari abari bidoga yuko ngo bashitseyo nubwo hari musanga ngo ubuzi ngo badashika bicara ariko nibaza yuko mwebwe ico kibazo ngira kidahari ego natanze umuco ko ivyo muri company imbere yuko tukurungika tumanza kuba sire certain kwa tukurungitse ugiye ku kazi hako twakurungika hoja kwicarayo konsoma ibintu vyagusa cyangwa utari kurakora twofuma tukurindiriza hino minsi mike tukakurungika tuzi neza ko ugiye gukora ku kazi ego nuko niko bimeze by'ukuri akazi karahari sindiko ndavugira andi ma company ndiko ndavugira company ya Niban n'aba partenaire bacu dukorana Dubai dukorana mu muco bagenda bashike ku kazi yego tubashimire cyane amba atakanika jamu kongerako ako no kongerako no gushima ubwa mbere kubakiriye batwitura no kwihangana bagize kandi tugasaba ko nabandi bose baza batwitura kubera ko dukorera mu muco twitaho cyane agateka k'umukiriya n'ivyifuzo vyiwe nkanashimira kandi n'agaciro media kungene mutwitaho mu kudufasha kwamamaza no kumenyekanisha bishasha muri Niban nkasaba ko ari wese adakunze gukurikirana ikiganiro c'agaciro media agikurikirane kubera ko si vya Dubai gusa bicako hacako ibintu byinshi cyane bishobora gufasha abantu benshi ego tubashimire cyane no hereza ko bye bye nawe utaho kinigana murakoze cyane